ni Double J no muririmbye mwiza nambwiye ko nyene Double J no mwanditsi mwiza Double J afise ijwi buri muririmbyi yifuza kugira ariko Double J ni kinebwe arambaza ati kubera ari kinebwe ti Double J ni kinebwe mu bintu bijanye no gukoresha social media Double J ahari hose nibazone ino interview genda nabikubwiye koresha social media nk'umustar apana kwicarika imbuga zawe ejo ni uno munsi turabona Diamond Platnumz asinye kontra ni na company komeye kanaka muri Afrika nekwe kibadasinyisha Double J ukagira ngo nuko Diamond amurusha visibility daboro banzuganye visibility imbuga zidakora naho buri umustar ziguma ari zambuga zizoronka marayiki 5,000 zizoronka marayiki 3,000 ivyo navyo ntaco bivuze man. Hello everybody, murameze fresh. Ewana twe turigarukiye muri Talent Time, turi kumwe n'umuntu adasanzwe n'umuntu afashe runini muri industry ya Buja Flavor, n'umuntu asanzwe akora ibikora inka muri Buja Flavor. Je muri kumwe kuri micro ya mbere ntwa Mr. Love Babla Simba Babla genge stronger boy the boss at Pete not one mission one people one car one target to one mind. Amaliskete kamaliske maker, I'm a country kid, enough kid, east kid, west kid. Nayandi meshi musange mutuziko ngaha ntaho zibira amazi bakebeza. Twebwe ntitwovuga ivyo vyishi, turamahaye kaze muri JCTV ashobore kuvuga vyishi aya nayandi mutwa sanza tugemure ngaha muri Talent Time. Reka tumuhe kaze. Welcome my bro. Merci beaucoup, merci. Hariya nanje ndaramukije abakunzi bino TV JCTV aho muri hose ndabaramukije amahoro y'Imana, big up sana, shout out ku bafana bino TV abantu bayikurikirana. Hama nanje reka nce ndamutsa n'abafana banje bivanye nawo muherereye. Abantu muri abantu bwa mbere mu mbonye nitwa Geoffrey, mu mazina nawe n'abavyeyi, ariko uno muziki ukaba wampaye izina rya Promoter de la Capitale. Abeshi iyo duhuye kenshi abafana banje aho duhuriye hose barakunda kumpamagara Mr. No Black no Panyanya, hari abakunze kumbwira utujambo twishi nkunda kwandika mu ma content nkunda kubaha, ariko hari nunda yerutse kunyita izina nakunze cyane. Mukobwa ba mu Nyakabiga ya kuri set yitwa Roweva yambwiye ati witwa Promoter wa Kutowa Stress, nawe ndamushimire cyane. Je namaze kwa nishikira hano ndikumwe na mugezanye Mr. Love, nibaze yuko namumeze neza ari. Yohana twe tumeze fresh sana, ariko nk'abantu basanzwe bagukurikirana izina bakuzi ko cyane niri Promoter de la Capitale. Promoter de la Capitale. Abantu batakuze babibwiye ndabizi, ariko twe dushaka kumenya Promoter de la Capitale yaje gute. Canke mushaka kumenya wese. Binakunze watidondora kugira abantu bariko baraturaba ba JCTV abafana bawe babi wacu bashoboye gutahura. So, Promoter de la Capitale ni izina ryavuye kure cyane. D'abord je nitwa Mboneko Geoffrey, izina nawe n'abavyeyi banje. Avutse hari le 14 octobre hari en 2000. None avuka mvukira ahantu bita Imishama muri Tanzania, abantu bahazi. Cyo gihe papa na mama nabo nyene bari bameze nk'abasimba muri Tanzania bivanye n'amagume yarari mu gihugu. Niyo navukiye. Ama en 2008 ndaheza ndagaruka mu gihugu cy'u Burundi, nari mfite imyaka mike cyane. Neza ntangura mu mwaka wa mbere. Ntanguye mu mwaka wa mbere ndiga, sinigeze ngira ikibazo na kimwe cyo mu ishuri. Twafashwe neza mu Burundi, tugarutse twasanze igihugu kimeze neza kirimo amahoro. Sinigeze mpagara mu ishuri na rimwe. Ngeze mu wa gatandatu ndasimba mu mwaka w'indwi, aho hari ngira en 2014 uko naje mu wa gatandatu mu w'indwi. Hama en 2017 ndaje mu mwaka w'icenda. Ico gihe mwaka w'icumi bari bawukuyeho, cyasimba mu mwaka w'11 aho sinigeze ngira ikibazo na kimwe. En 2019 uko 2020 naho naca ntora exeta. No exeta ndazi Bujumbura, ariko Bujumbura nsanzwe ndahazi. Istwara yuko naje Bujumbura ubwa mbere ntayo novuga botwe ngabagahera. Notwe ngabagahera, ariko ndaza town nje kwishuri niho nakunda cyane umuziki. Cyo sinazi Bujumbura narifuza guhura n'abaririmbyi, narifuza guhura n'abasani, umuziki nkawumviza nkawukunda, ariko nakunda cyane Double J, nakunda umuririmbyi twa Double J.
so promoter de la capitale natanguye nkoresha imbuga bisanzwe amakonta asanzwe atari page nzanda promotinga Double J ntamuzi gushika yaho nza nahifise umutipe yitwa The Brave Musesanguzi nkunda kumitwa manager wanje asanzwe akoresha urubuga rwitwa The Brave Musesanguzi nawe yarakoze ku TV online agiye atandukanye nka Burundi Watch TV yarahakoze ko n'ahandi araheza arambwira ati ibi bintu urabikunda woza nka kwigisha uburyo babikora niwe yaciye ambwira ati genda ugura urubuga rwa bitwa page ndagugururirwa n'umuhungu bitwa B Smith niko ndabwira ukuntu promoter de la capitale ryaje B Smith uramubona donc jewe witwa The Brave Musesanguzi niwe yanyegereye ansohokana narambwira ati ibi bintu urabikunda ilifo yuko bigira akazi uve mu ibi bintu byo kujagara ambwira ati genda ugurura ikintu bitwa page hama uzoheze winjire mu kazi neza sinanzi ukuntu page bayugurura narinzi nyene ibintu bisanzwe hama ndagurugurirwa no mutipe bitwa B Smith nawe tuvuka hamwe no The Brave tuvuka hamwe mu ntara ya Rutana ibukemba ibutara abantu bahazi amaze kunyugugura urubuga ndaheza ndatangura ndarukoresha ariko rero ubwa mbere rwatanguye gwitwa Geoffrey Promoter Burundi ko rwatanguye gwitwa muga nkaba nari instanzwe nkunda MC bitwa MC Machad de la Capitale ndamubona Machad naramukunda twigeze guhurira ahantu hari Fête de la Musique umunsi mukuru w'umuziki umunsi mukuru hari umuziki ku isi yose duhurira ahantu hari kibuga cha basket ari muri Asiatique ndaheza ndukunuye musinga ari kumwe na MC ndega abari kumwe na Yani Santana Yani Santana yemusinga mu gifaransa ico gihe Machad akemusinga mu kirundi umva ibintu byari biryosha niwo munsi wa mbere natangwe kuja ahantu ntangura kuza ndahura n'abaririmbyi aho hantu hariho Bface on the floor hariho Fabio Vidakishani Boy Mukombozi niho yari n'abandi so ndakunda ijwi rya MC Machad ndakunda ibikorwa vyiwe and then niho naza kubona yuko nshaka kumpromota mugana arakunda akantu de la capitale muna canandikira MC Machad de la capitale nabwo ati Machad je ndi umufana wawe ndakwemera sana ariko rero ndafise ukuntu nanje shaka kwinjira muri game nko kumpromota nari shaka gukoresha aho kantu nkure ko MC nkoreshe de la capitale hama je nitwa promoter de la capitale Machad biramuryohera cyane nabwo ati kubugize n'umutima wo kubinsaba hari n'ababikora batabisavye akazina de la capitale ndakaguhaye hama ucushaka iryo promoter ryawe urubuga ruce ruja hanze ngo umunsi wa mbere naca mpindura Geoffrey Promoter Burundi cyanda yita Promoter de la Capitale hama ndakura muri game ndaza pole ndava ku mu abone umwe gushika ku babone 10,000 ndaduga 200 ndashika kuri 50 shika kwijana gushika ndashika kuri 150 followers ubungeze kuri 194k followers wana congratulations kwe thank you so much niho naciye mbona yuko umwuga wanje no wagura narize university ndabura ko umwuga wanje no wagura ndawagura ndatinda yuko mvuga nti shaka kuja kuri micro za radio naho nyene nifashisha wa muntu yama izina de la capitale yari MC Machad de la Capitale akabasanzwe akora muri Ejeza FM niho naciye ndamwegera nabwo ati mze nkuko wampaye izina ryawe de la Capitale subira ugice ufashije umwana w'igihugu nshike ngaho kuri micro za Ejeza FM niho yaca ntwara muri stage arambwira turaza dukorane nk'umuhungu wanje ndagusohore bigende neza ndamushimira cyane hari hose Machad shalap sino kwicara hagaze yafashije ibintu byinshi muri game nimbejo nzoba umuntu akomeye nkaba MC nkaba promoter international ibiki nkagira izina rirenze ariko nzemeza neza yuko ikintu Machad yakoze mu buzima bwanje zokishima ntibagiye The Brave Musesanguzi ntibagiye B Smith je umuntu wese yankoreye akantu gato isi ndamwibagira ndamwibuka cyane nawe mpaye ikiganiro no munsi harandi hano kizonshitsa sinzureka kuvuga ati Mr Love arantu yafashije na ni JCTV vuge ni aba bantu baramaye ikiganiro nkiri umuntu muto tani cyo ndashikako ariko baravuga ati ingugira icushikirije abarundi ariko nuri umuntu anasanzwe twe dushaka kumenya struggle ukuntu witwaye gute uri kuriga university uri kurana kora inguvu zimwe zidasanzwe uri mu rugamba rumwe rutoroshe ko kubaka ubwo rubuga hariho inkimbogamizi canke ibibazo wagiye urahura navyo mu kugubaka brother ndabizi nawe nga kuri JCTV urahura n'amakommentaire avuga ati ivyo bintu sivyo wawe navyo abantu babaca ninegura bizi mu buzima bari
vraiment nkuko we uhura n'izo mbogamizi nanje niko mpora nazo je narahuye nazo sinozivuga ngo nta naho ndashika je rero burya sinari nkunda kuvuga amateka yanje canke sinari nkunda gutanga histoire yanje mu gihe ntarabona ko ibintu nshaka gushika ko ndabishikako ariko jewe icimana yampaye kuba ubu nshobora guca mwibarabara nkahamagarwa ukabona umuntu utazi wewe mutavuka no mu ntara imwe ubonye ijyambere avuga ati promoter de la capitale ndakwemera ndagufana iyi niyo nsinzi ya mbere amafaranga aza mu nyuma nuko Imana ajya ntuzobona umusane ariko arahiga hit neza n'amafaranga kuko nta muntu azuza kugwa ngo nshaka promotion nta company zuza kuronda ngo ushaka kutwamamariza ibintu atazi n'office biragoye rero kugira ngo promoter de la capitale yubakike gushika izisari gihari shana huye n'ibintu vyinshi d'abord nagwanijwe n'abantu tuvuka hamwe baravuga ati uriya mungu twamurungitse muri universite none agomba kwigira umustare ibikini biki atanameza ngahamazeyo ibikini ndetse n'uwo tubana mu nzu ugasanga arakugwanya urumva bivuye aho mu ishuri nigamo nizi Kirundi n'Igiswahili ku ishuri muri universite muri campus Rohero n'abanyeshuri twigana bakambona ku mbuga bakaza baraponda ngo n'abandi ngo yigira umustare ngo ibikini biki basi nyene nkahora nizo commentaire ugasanga ndiko ngwanywa n'abantu twegeranye atari za commentaire mbona kuri Facebook abo turi kumwe umva ko ivyo bintu bicana intege cyane nkatinya no kubicaramwo iyo twicaranye ukaza wumva ngo yigira ngo ibintu by'abastare ngo nta donc bakazana imitego bituma ibi bintu wo biheba donc abona yuko bazana commentaire zo kukugwanya ariko ndashimira cyane abanyeshure bake cyane bo muri university bake cyane twigana ha mukobwa bitwa Audrey nuko yatangiye kumufana wanje ntarakwiza n'abafollowers 10,000 akanshigikira akambwira ati wewe ndabizi zogera kure hari umukobwa bitwa Medi wese kwaruko ari n'abandi bahungu bitwa ba Donasi abo nabantu twigana nabo nabari bafite umutima wo kunshigikira nkavuga ati merci beaucoup aho witwa Fridore we nawe nyene we nawe nacenda mwigisha uburyo babikora acaje mu bintu vya filme nawe promoting ibintu vya filme aho bose n'abantu twabanye neza mwishuri nigamwe rirenga abantu 300 mugasanga ushikikiwe n'abantu barenga 3 badashika 3 twenga muri JCTV ikiganiro twitwa Talent Time hariho ugwaruka guhisha abajene besha abagenzi besha bashaka kuja mu ibi bintu twe dukora wewe urafise imbogamizi wagiye urahura nazo gusa ni beshi bashaka kuba promoter ugasanga nawe nyene aravyiyumvira yipoye nko muri chambre ugasanga cyangwa hari muri street ariko aragenda akabati man naye nzoba nka promoter de la capitale no kuvuga twenga hadushaka kumenya we basi uwo mutima ukomeye we wagize uri kuritwara uri kugwana no kubaka iryo zina ugwarukana go ruriko rurashaka kuza mu ibi bintu worusigira akajamba kaye jewe nikiye kintu bahanura ikintu bwa na mbere uzobanza ugiriwe umuntu urabira ko ibintu vyawe The Brave umusesanguzi impamvu ndamushimira yagumya nyereka ko ivyo nocamwo vyose imbere hategezwa kubaheza imbere hategezwa kubaheza bivanye n'ibikorwa nkora na rero nagumanye ico cizere ko ejo canke hirya yejo nzoshika ku ndoto zanje je sindashika ku ndoto zanje ko ivyo nshaka gushika ko sindabigira ko umugabo abafana banje bariko baratuma mbona yuko za ndoto zozigerako iciza no kuri uri murizo ego ndi murizo je ndi mu nzira yo kugera ku ndoto zanje rero ikintu no hano urugwaruka guno munsi bwa mbere na mbere nagenda babwire yuko abana bagoma bavuka abantu dutera tuba benshi amatongo agatera yaga rero ubu system igezweho hari abarimye batuma barima tukaronka ivyo dufungura rero ugwaruka gubu rero novuga ni uri kuraraba isi izungurukira ku bintu bibiri isi izungurukira kuri football izungurukira ku muziki rero tuvuze umuziki ni kintu kirimo ibintu vyinshi tuvuze football ni kintu kirimo ibintu vyinshi je mvuze umuziki wumva umuririmbyi umuririmbyi ntashaka kuba hatamufana umuririmbyi amaze kubaho hacabaho umupromoter amaze kubaho haraba umuririmbyi amaze kuba haraba umujournalist kuvuga hakacabaho umuproducer hakabaho director abo bose barabaho rero hakacabaho n'umuntu adandaza amamega designer abo bose n'abantu bajya kuri studio hari n'abantu baza gushikirwa rero bivanye nuko uwo muziki wabayeho rero isi uburiki izunguruka abajene benshi ko twitwara two turondera uburyo twobaho kubera social media kandi social media zirari ha frame
nazo zo baravuga ngo social media ngo mu Burundi ntiziriha zirariha ndabizi neza ko ari abantu benshi bakosa amazu baguze amamodoka kubera social media none nimba mbora umuririmbyi uno musagura imodoka vyoroshe suka posting indirimbo y'ikarabwa abimaze kurabwa ikaba hit ibaye hit akaronka ibiteramo vyahereye he none vyareye uko indirimbo yageze mu bantu biciye kuri YouTube nimva atatungijwe na social media ziwe rero umuntu wese yifuza kuba promoter yifuza kuba umujournaliste ntacike intege iyo page yugurure mugo yugurura ufise intumbero kanaka ushaka kuzoshikako tutaguciriyemo nk'intumbero wofasha ugwaruka boza bafise intumbero imeze gute intumbero ya mbere nuko ugurura urubuga rwawe kugira ngo uzoteze imbere igihugu cawe gute mu Burundi dufise impano nyinshi mu gasanga ntizigiraho zitoborera akarosho arakuguha ku gatumbi wacu ibutare twe twa nciga secondaire twe dufiseho equipe y'abakobwa na equipe y'abahungu brother bafise impano zo gukina umupira w'amaguru ukavuga uti uyu muntu azoba nka Messi mugakwera kano twavukira atano umuntu yashaka kugushikana kuri province mu Rutana unabonane n'umukinyi basi uvuga ati uyu mukinyi arakaze mu Rutana ntivyakunda kubera ko tutadufise zambuga zishobora gupostinga impano kanaka hama babijejwe babibone za mpano zapfiriyeyo icyumviro promoter de la capitale caje kugira ngo ejo ni waba ufise impano kanaka nkayikubonamo ndagupromoting ndagukundisha abantu apana gukundisha abantu udashoboye ushoboye ntegezo gukundisha abantu na wawe ndavuga ati ujya muntu harimo impano kanaka ujya muntu araza umupira koko numutwara muri Vital numutwara muri Flambo mugavyaciye iwanje nkavuga ni ndafise umuntu nadugije amaze gushika ahantu kanaka ararosa iterambere biciye ku rubuga rwanje promoter de la capitale yaje kugira ngo shigikirize umuntu afise impano niyaba ari yo kuririmba yaba ari football yaba udandaza ibintu yaba uzi ufise impano yo gushona ibintu kanaka yo kujisha ibintu kanaka je ndakubonye iyo mpano nkabona tujya muntu abikora kubera nabikunda ariko yarabuze umuntu amupromoting yarabuze ukuntu ibintu vyo bishika imbere nivyo je nkora ndamaze kugerageza narabigerageje ku mupeti bitwa Trésor MD official baramuzi umwana w'imyaka 14 ndabizi ko ari abantu benshi bamuzi biciye ku rubuga rwanje batari bamuzi kandi hageze ndabizi neza yuko kuvuka kwanje kurimo hari muri ivyo twa Drake Hakimu nawe egafise abamufasha benshi muganda ndabizi neza ko urubuga rwanje rwamufatiye runini ku mpano yiwe hari abantu benshi bamaze kumenya biciye ku mbuga zanje hari n'abandi twagiye dukorana haba baririmbyi bakomeye bato gutera intege gufasha n'abandi benshi cyane ikindi naco maze kubona gikenye mu Burundi gupromoting abakinyi biwacu burya dufise impano nyinshi zogugwa no mu za FC Barcelona zogugwa no mu za Real Madrid mugabo twabuze abantu bazipromotinga nukagira ngo musauza ngaha twese dufasha abantu bose dukoresha imbuga tugapromotinga musauza nitworo ngundi mukinyakina ku mugano wa Buraya nka Yusufu Nyange twere turashaka kumenya none ikibazo kiri he hagati nikiri kuba kinyi cyangwa kiri kuri industry kugwa industry novuga ni tuvuze twe nka je nkoresha imbuga ego ari abantu twibaza cyane kuki ku muziki muga je sindi mu muziki gusa jewe ndi muri domaine zose kiretse gusa ko ninjira muri politike sinayize sindayize kwigenda jewe hageze kuja gutora ndatora nkatwagwa mu bandi mugageze muri domaine y'umuziki hageze muri domaine ya football ari impano ishaka promotion tubona yuko turi umuntu afise narabonye Eric Mbappe ntibamuzi Eric Mbappe ku mbuga ziwanje hari nabeshi bamumbaza ati Eric Mbappe yagiye Eric Mbappe je namupromotinze ndabona nti harageze yuko uyu mukobwa aronka equipe kanaka kandi shima je sinzi nabamurondeye sinzi ko amonye ku mbuga zanje ntagikina mu Burundi akina mu Rwanda kina muri police mu Rwanda mugurumva yuko kakanuka promotion kagiyemwo ko kumuvuga ko kenshi bikini bike hari abantu bamubonye baravuga tujya mu narafise impano ankuru yarafise impano mugabo kuvugirwa ikintu wacumva rero imbuga nibaze bazugurure bavuga bati hari umuntu ushaka ko azotera imbere biciye ku mbuga zanje JCTV nimba muri ngaha hari umuntu azotera imbere biciye
kwiza imbuga zanyu haba za YouTube haba za Facebook haba za Instagram umuhaye ikiganiro gusa kuko impamvu mvuze uko ejo JCTV zokura ironka abantu bayikurikirana benshi ushize kiganiro twike mwisaho miliyoni wama views birashoboka amen rero ni wabona ugeze ku iyo ntambwe ejo ni wabona umuntu afise impano kanaka ashaka gushika kuruza mu kiganiro yigerere kure blood afasha natwe twarafashijwe canke nawe warafashijwe no kuri gufasha bitera umugisha je namaze kwibona kenshi vraiment n'umudu franga dukeye indonka ndagerageza gusangira n'abantu bafana banje aho duhuye mwibarabara uko muganda amaze kubona naho ubusoye amafaranga 100 brother ntubura amajana 5 ronka ku munsi 100 ryonyene uzogoma uminyuze uzugoma utanga amafaranga 100 bivuye ku mutima utaravye ngo ngira ntanga 100 ngo kubera nakambona ngugira ngo abone ko mfasha wewe uziritanga atano umuntu akubona ubona umuntu ari mwibarabara ubona tujya umuntu arakeneye amafaranga 100 uzuyamu we ni wagera sayine z'ijoro ata amafaranga amajana 5 urashya mu mufuko wow ejo uzoyaronka cyangwa uzosanga imana ikubika ikintu gikomeye cyane kubera ko kwagufasha ati imana yatugiye gufasha umuntu nubwo muhijana rimwe gusa imana ntibura ukuntu bigenze ikagushiramwo nawe ayarenga 100 wanashaka ati nubwo bitokunda no munsi ari gihe bikunda bukeye bamwita promoter de la capitale n'ayandi mazina menshi twe tutiriwe turavuga ariko n'umuntu yaciye muri struggle nyinshi kugira izina promoter de la capitale riboneke kwiga muri university kutemerwa nabo bigana ariko Bismith akamubwira ati peti yangu tekereza jewe tikino no gufasha cyambere no kufise target kufise vision y'ahantu uri kuraja nawe akagaruka kishura akavuga ati jewe wanashaka aho ndiko ndaja ni kure je sindanashikayo bera gutera inkoro sinaguciriyemo Bismith uvuga yaranyugurira igoroboka hawo gushigiza isanda murusha visibility nkavuga ati none wewe uyu mugisha nawo gutwaye jarige muranda y'imibaza brother nagutwaye umugisha nagizene ariko nama ndambye misi yose je nama ndambye ati sinzoraba ngo anyugurura ivuga ngo narakurenze nama ndamushimiye kandi no baracakora abantu mbere mugene munamufollowing yitwa Bismith kumbuga ziwe muraza kumubona muraza kona ko baramuzi visibility yanje iri hejuru cyane yiwe mumenye yuko uguruye igoro buga mufollowing mukunda muri benshi ni Bismith ewana shout out to him reka tumukubi ewana 5 kuri we kwanza cyane bose n'umuntu adasanzwe yashoboye kudufashiriza umusore wacu ngaha adutamwe urubuga promoter de la capitale ariko twe turashaka kumenya ati urugendo wahoze urimo kuva ruguru kugera no ngaha wibaza kugeze he cyane ateye imbere ateye imbere nukuri ko Imana tureka ibintu byo kudatura beshera Imana ngo manager waranyibagiye cyane ati none gashaho no munsi ngoma je promoter de la capitale ngoma nkwiza imyaka 3 nta mahera y'inzu savye mutama wanje nta ratio savye muhira ari jewe mvuga ntibivuye mu nguvu ziwanje ariko kare narasonza nkamagara mama narasonza nkamagara papa ariko izi saha ndasonza nkavuga nti ndakuza ni ikintu cyo kwishimira kwanza urumva iyo ni intambwe ndi wa muntu mama kare na mu telefone ari we nshaka ndamushaka k'amafaranga canke papa mugubu ndabura izo nguvu yo papa zikura agatelefone akuba kaganga ngo mpibi jerega papa nkora ndayimubaza nze izo nguvu zikura zo kusaba 100 ikiza yamaze kugusha yaravuze ati umupeti wanje yarabaze gukura je ndabona ibintu harimo reka ndamubaze je mora ndamuba mbere garabona ko urugendo urimo uburugendo je mu followers mfise vraiment banakunda niko vyanje papa arimo aya mu bantu 194 munkurikirana hagize na rya papa ririmo nama like iwe mora ndayabona na commentaire mora ndazibora ziwe ariko kugira umwemeze byagenze gute ndamwemeze haragusabye igihe kireke muzee wanje ndanamushimire cyane n'umuntu atagwanya umwana ibikorwa arimo atari bibi aragushigikira ariko from the beginning yamna gufasha canke yararindiriye uraba ibishida bibanza birakwega ishati aravuga ati mzeje mungishiki Bujumbura aramfasha amafaranga y'inzu namusaba kayama byo gufungura kabimpa mugabo rero muzeye kunameze nawe biba bisaba ukore mwemetse kandi muzeye kunameze nta mwana akeneye kwa kurira muhira muzeye vere muvuye muhira yo gufasha muguri muhiriwe n'ababyeyi bose niko bameze bashaka umwana cy'ubwenge rero uko kimeze vraiment urambagije ati ubuzima bwo ruguru nabwo ngaha sha abantu banzi vraiment kera nabo nyene harabwa rigedora duhura hari umukobwa twicaranye mu 9 gushika mu 10 je bujya guhera mu 9
gushika muri 13 nicaranye n'umukobwa umwe baguma mwicarana no wenyene twagumye duhura donc amazina yagumye ahura basi uwo mukobwa yani umukobwa amenyereye gisagara ca Bujumbura nto nshobora kuvuga izina ngaha ariko ndabizi kigana azokibona ndabizi azoca yimenya urumva yaho uko ka mbere akajenzo gakatenda yani umukobwa wa mbere amponda amponda vyo kuri vraiment gusa rero ntiyamponda ngo aranyanka bose yaramponda akamwe ati none vraiment umusaranga nangawe utaraje Bujumbura utaraje brother mu bantu batumye genze Bujumbura mu masrago je naje Bujumbura je kwishura naho ndafise akarugene nakoze ko kuzi Bujumbura ngira Bujumbura niyo mpamvu Bujumbura itanyasa je mbantu Bujumbura itase je vraiment ndimo ntiyanyase ko umuntu Bujumbura yasa nta myaka 5 woyimaramo oya kabeso cuduga mugaro n'abantu bavuga ati hariho abantu baje kera bataraduga tinabo byara mugaro rero uwo nawe yanka kuduga mugabo abayeho nabira nyine bavuga ati ubuzima mbayeho nibubi muga je vraiment sinuhavura nshinja ngo Bujumbura yaranyase ngo Imana yaranyase kuko ku mwanya ndabona impinduka nimba umunsi ushobora kwiyambika ashobora gufungura ashobora kugirana ibindi vyose biza umaze kuronka amafaranga yo gukota inzu ibindi bintu vyose ufungura biza uhuza n'abantu biza ufise abantu kuko Bujumbura ubuza abantu ubuza icurya ubuza aho urara ucuduga mu bisanzwe Bujumbura bisaba ubufise abantu kubera n'amafaranga urazi bavuga yuko atamagura afise amafaranga agenda araca mu bantu hama akagushikira hari ijambo Double J yigeze kubavuga niyo mpamvu je nakuze nkunda Double J yaravuze ati biragoye kuva ruguru hama ngushike wemeze umunyabujumbura ko hari ico ushoboye niko bimeze niyo wamwemeza gute ariko ndagomba ko mu ntara za mbere z'imfollowing mu followers ifise intara ifise pourcentage nyinshi ni Bujumbura ntace je niyumvirano nivira mwigo mu Kagobwe hari y'Ibutare muri komine Bukemba mu Rutana je nk'abafise abafana benshi Bujumbura abantu kweri baje bava hehe oyerega ubu waramaze kuba umunyabujumbura azinde umunyabujumbura je ndi umurundi Bujumbura ni mu yindi ntarambayemo ariko twe twashaka kumenya gahunda yo gufata umuji nayo bihuriye he nivyo gahunda yo gufata umuji uzowufata gute cyangwa waramaze kuwufata umuji mbajije ngo umuji ngo ndamaze kuwufata ucumenga nararenganye umuji sindawo ariko narumvise ngo gahunda yo gufata umuji gahunda si gahunda yo gufata umuji Bujumbura gusa ni gahunda yo gufata Afrika ne kubera iki kuko twese twama tubaho ngo je ngo shaka kumera ngo nka Mipro ndashaka kumera nka Asani ndashaka kumera nka DJ Israel no just comment ariko hari umundi mu promoter ko espera hanze y'igihugu oya je sinigeze nkura uwo inspiration yanje hanze usafise target yo kuba nko ahubwo je sinyene kumera nka bariya je inspiration ya mbere nayikuye mu Burundi ndamukubwira umuntu nakuye ko inspiration twa Tylo 6 Demana cyagenze gute brother Demana hari hose sharap ndanamwifuriza gusubira mu buzima bwiwe ariko bara guposta gupostinga bavuga yuko yameze neza ntaramera neza samples ariko ndamushaka nka Demana ngumba nkubwire ko narakunze ibintu vya promotion kubera Demana ariko yari muri sketeka bijya bintu we vyakwigishije jewe sinkore keje sinkunda gukoresha ama video ngo promoting kujya kwa Demana je nkunda gukoresha kwandika kenshi niyo nifashe video nkunda kuba ndikunda kora challenge bakananwe ngo sinzi gutamba abafana banje ariko ndavyakira uko nta kibazo na kimwe kandi je mba niko nidugiriza umuziki kandi ankora umwe ngo sinzi gutamba mugiyo ndirimbo wayitahuye wayibonye je mba nakuze mugademana ni arimo nakuye ko inspiration cyane nakunze kuntu yandika ku mbuga nakunze ukuntu avuga nakunze ukuntu avugisha ukuri kuko mwibi bintu vya promotion kirazira kuzana ibintu vyo gufana basi fu muvuga utuno muri ivyo nije ndamusupportinga ariko hageze kese kana hageze amakosa we yaduduwe akoruku kugira je ngakara basi ngabije ibintu vya WJ na ba DJ Pole ilifo yuko wavuga ukuri udashigikiye Pole udashigikiye kiriko na WJ ariko rafise ko amakuru uwo hagarika WJ hajya na Pole hajya bibaza uwo gwahe je nta namwe nogwa ko bose bari makosa Ego twe turashaka kumenya amakosa bari mu naye ko Double J deja yishuza indirimbo yiyo Pole nawe akavuga ati je ivyo nta nivyo ndanazi okay wewe urumva ukuntu bimeze manza wiyumvire bapfa indimbo ya Chameleone none Double J yahuye na Chameleone kubera iyo Pole atazana Chameleone Double J yari kuronka collab ubwa mbere ugiye kumviriza Double J camuhuje na Chameleone ni kuri show
ya DJ ya Paul DJ Paul niho yemereye collabo Double J. hama indirimbo Paul yemeza yuko we wari we yayirishe vyose ico gihe je ndibuka Double J yavuze ati ahubwo aha tijena twagire dukore video bica bisaba yo kuzimvye cya turondera ntuzenya urya Paul abari washiramwe imitahe kugira turonke video nziza. Rero urumva bose bare rero nimba none makosa bari mwo rero twese na yahe makosa bari mwo rero nimba yarashizemwe imiyo mitahe nkuko we babivuze hama indirimbo mugaye ikaba yaririmwe na Double J ntihabaye ukumvikana bose barahurudutse bose basi babaye bwikunda bazi ukuntu bose babaye bwikunda umwe kubera Paul turamuzi arafise urubuga rwiwe rwa YouTube yagomba kuja ku rubuga rwiwe Double J ati wapi ni collabo international nshaka kwizo nyandikwa ko mu mateka nakoze inyandi ijiko mugurumva umuntu yakora amasanamu cyangwa umuntu nyene indirimbo yari Double J ko niwe nyene ijwe niwe nyene kuja mu masanamu reka n'ubundi ugiye n'ubundi bagiye nko kuburana nk'akarorero bakabaza ati none iyi ndirimbo yaririmbye Double J indirimbo umuntu ari mu masanamu ninde ni Double J none indirimbo ushuyihanda hajya nayo tibe nazo rubanza yoca yovuga ati tweho tubana n'uyu rero niko biba bimeze rero nimwe ko ndavuga muri promotion kirazira kuzana ibintu byo gushigikirana ifo yo kuvugisha ukuri je baranzi neza yuko je wageza ariko nk'ukuri kwawe kuri bijya bya Double J na DJ Paul we jewe ndatoza ukuri kwiwanje sanze mwo mwanya hari umuntu ari mukuri ndakubwira tuno muntu wewe amakosa ameze kunuku ufite amakosa no jero ntibizoce bigutangaza ejo nimba ejo navugiye DJ Paul ejo nkashanza mvugira kiriko na Double J nuko mba mbona nti bya bintu navuga ejo hari ukundi kuri ndose kumeze kunuku nkaza nkabwira tu nimba ejo narashigike DJ Paul nawe nkamubona mu makosa sinzoca mu mashigike DJ Paul ngo nuko gusa urumva ari nk'umuntu bica urubanza rutaraye ruhetse urumva ko bomwica ugarutse uvuga ngo urumva ngo narosindide wosanga umuntu yapfuye twebwere gukuntu tumeze twe dusora amakuru ari ku mwanya nimba mwagiye mu rubanza bugati urubanza rurarajwe mugo umuntu araye akiri mu makosa n'uyu wenye n'ugo muri mu makosa ejo rero nibaruca rugahera tugasanga rero ya makosa yawe yose arakuvuyeko cha tugarukira rero wawe ndi twashigikiye ejo ko nawe ari mu makosa niko yimeze ariko urashobora kuvuga ati jewe uko ndiko ndakuraba turabye rugero rubanza kujya mwami yitwa Salomo ariko araca rugero rubanza rwa bajya abagore babiri bariko baravuga ngo umwana n'uyu wanje ngo uyu nanje n'uyu wanje ko wavuze yuko indirimbo bajya bose umva nta nyene bose barikunda basi bose bari umwe wese akwegerewe basi nane umva iyo ndirimbo nayo tuyifuta rero muyifutira iki kandi yarakozwe none kijya kwande kandi umba bose bari neto yihene kugira bije habona Chameleone agiye kugaruka mu Burundi naramubonye agiye kugaruka bazomuhe muzomutumire ngaha mubimubaza azosha bahukuri kandi bari batumiye na manager wa Chameleone none bazozanana kuko ujya no muri rimwe akomeye uzomutumire nga agukuri rero ino vyijya ndirimbo twese abantu twese muze tugende turondere Chameleone kuri airport nzojayo nico kibazo nzobangiye kumubaza hanzo gukurikira nzoza naye ndamubaza uzoze je nico kibazo kizonkura kandi naza zodoho muco azobivuga tuzoma mbege indirimbo ni ya Double ni ya DJ Paul inyishi zovaho niyo tuzogira ko twese ndazi ico kibazo nico bazoba bagiye kumubaza bose agiye kuza mu Burundi rero ati Chameleone agiye kuza mu Burundi twe turacari kumwe na promoter de la capitale tiko tuyaga byinshi mu bijanye na industry ngaha mu gihugu wacu urabona uko ikeneye abantu benshi kandi abantu benshi bakunda n'igihugu by the way kugira industry yacu ikomere ubona abarundi cyangwa abantu bari muri industry dukwiye gukora gute kugira natwe iyi industry yacu igire power nk'iyo izindi industry zo mu bindi bihugu bifise dukore gute dusabwe iki nkawe nk'umupromoter dusanzwe tubona abikora neza asanzwe nakundisha abarundi igihugu cyabo dukore gute kugira industry komere kuburyo n'umuririmbyi aduze bigorana kwamanuka ejo sinzi ko ari hirya ejo nari ahantu ndaheza ndayaga n'umwe mu bantu turi kumwe ndambwira ni Double J no muririmbyi mwiza nambwiye ko nyene Double J no mwanditsi mwiza Double J afise ijwi buri muririmbyi yifuza kugira ariko Double J ni kinebwe arambaza ati kubereka ari kinebwe ti Double J ni kinebwe mu bintu bijanye no gukoresha social media
Double J ahari hose nibazone ino interview genda nabikubwiye koresha social media nk'umustar apana kwicarika imbuga zawe ejo ni uno munsi turabona Diamond Platnumz asinye kontra ni na company ikomeye kanaka muri Afrika nekwe kibadasinyisha Double J ukagira ngo nuko Diamond amurusha visibility daboro banzuganye visibility imbuga zidakora naho buri umustar ziguma ari za mbuga zizoronka marayiki 5,000 zizoronka marayiki 3,000 ivyo navyo naco bivuze man twebwe nidushaka ubustar atamafaranga dushaka ubustar bufise buzana amafaranga rero industry yacu aha ntigwaye nukuri gwaye impande zose kiretse aba direct kiretse aba producer nukuri producer na aba producer n'aba director gushikiza isaba ko bakora neza nta koza na rimwe batanga quality nziza nimba ari umuririmbyi keneye quality iri hasi agenda kuronda mu director mutoya mwanda bizi neza nimba uno munsi ushaka quality nziza urondeye Jonela arakukubita kabisa video nziza itabura nimba ukeneye video nziza arandiriye SB arahari n'abandi bariko barabikora bagiye batandukanye none dushaka kumenya none ikibazo kiri ku baririmbye mu bijanye na rezo socio mu kuririmba igwaye impande zose nabikubwiye ari abandi bantu batakigwaye bamaze kuba bakira n'abafana Jonela arakoresha imbuga neza Jonela no nakoresha imbuga ziwe neza gute ko Jonela nyene akazi kiwari gukora amasanamu Jonela ari promotinga mu ndirimbo none indirimbo nta logo yiwirimo ariko turakeneye nawe bamumenye hanze arazikoresha ni bamurondera kumbuga YouTube arayikoresha Jonela arafise YouTube imeze neza nk'umu direct Jonela arafise Instagram imeze neza nk'umu director frame Jonela arafise Facebook arazikoresha ariko abaririmbyi bakore gute rero ubwa mbere kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere bisaba abaririmbyi tube smart daboro banze umenye umuririmbyi niki umuririmbyi bavuga ngo ni kiyo cha jamii kiyo cha jamii ya banze umenye amajambo uvuga mu bantu daboro uvuga ibikenewe koresha imbuga nk'umustar bisaba wambare nk'umustar sivyo bisaba buri munsi wige umuririmbyi uzomurabira ubwa mbere na mbere mu ndirimbo ziwe asohora indirimbo zimeze gute ni indirimbo ziryoshe d'abord ni indirimbo zimeze neza nimba amaze kuba yandika neza nimba amaze kuba akora video imeze neza kuri stage ameze gute kuko umuririmbyi tuba dushaka niba umuririmbyi aduha ikintu ciza mu ndirimbo mu masanamu ndetse no kuri stage tuzosanga ari wa muririmbyi nyene akidefanda ugasanga mu ndirimbo iraheze utazi no kwinyiganza ngo utambe iga ma dance nekwiki umva ngo Diamond ngo yujuje Londres kubera iki no mu ndirimbo ziwe baramuzi neza yuko haba harimo ama dance afise team y'aba dancer uri umuririmbyi menya kuri umuririmbyi ugiye bagutumiye kuri muri concert kanaka utigezwe kugenda wambaye nk'umu artiste gute utigezwe kugenda ufise team tuza kugenda ufise umukameraman wiwe waza gutanga amasanamu meza yo mu giteramo tuza kuba ufise novuga ati waramaze kwandika izina ufise abantu bagucungerera umutekano aba bounce ufise novuga ati umustiliste wiwawe yakwambitse buri kintu cyose umu artiste akenera kugira nka timu yiwe imufasha ibikorwa vyiwe kugira ngo atange ibintu bimeze neza aha mu Burundi gasha papa turafise umuririmbyi agendana umukameraman wiwe kuri stage atanga amafoto nimba duze ruguru mungasanga umuririmbyi yaduze ruguru ntitwamenye n'ivyabereyeyo ivyo vyose ntibabiteguye ariko nka Diwane nama ndabibona Diwane show iherutse mu hariya mu Maramvya narabonye yari photographe wiwe narabonye amafoto menshi kuyabona rero twe turashaka kuyahabwa turashaka kuyahabwa rero hama abafana tukabasuma aba journaliste tukakoresha imbuga cyane duhige visibility y'imbuga zacu tumenye ikintu bitwa gutuza umuririmbyi hama tugire urukundo hagati yacu nimba umuririmbyi asohoye indirimbo abaririmbyi ko aririmbyi mu supportingana mu Burundi turacabuze ikintu cyo kuvuga ati uno musi JCTV ni TV shasha nko muri Tanzania barafise ubushobozi bwo JCTV yurara ku followers kuri YouTube 100 buga ngaha mu Burundi nibishoboka
ariko no ngaha mu Burundi ndazi yaba hariho rwa rukundo uri kuravuga naho nyine ndazi bobishobora muga ntabihari none kugira nababajwe n'umuntu ejo yanyishuye ngo burya ngo muririmbyi w'umurundi ngo arafise ahantu atarenga ni ca kibazo rero ca industry acambira ngo none ngo ko Satubi ngo akoresha imbuga ngo keshi ngo bikini ngo none ngo Satubi ngo bro Satubi ahubwo yabuze abantu bamufasha Satubi yahuye n'abantu benshi bamugwanya muga Satubi ko nakoresha imbuga ciye nk'igihugu cyo zvuga ati twese tugende promoting rimwe igikorwa ca Satubi choreka kurara ku 500 industry regwaye kubura urukundo nta rukundo ruhari muri industry abaririmbyi kwa ririmbyi nta ruhari abaririmbyi kwa daburu muririmbyi atazwa kugira ubucuti bukomeye n'umupromoter n'umujournalist sivyo kubuje ejo ni wanasura n'indirimba yipromoting nk'umugenzi wiwe muguno munsi umuririmbyi wenyene aso indirimbo zo ngo fisi 10,000 ngo promoting ukamenga wewe atavye 10,000 rose umenga ntiwoga ya habwo umubwira muwa musanzwe muri n'abagenzi kamwe ati bro ndashize igikorwa hanze kuko mu musanzwe muri abagenzi ndagipromotinga nk'umugenzi wanje ndagipromotinze ejo wewe urashobora ati ya ndirimbo twapromotinga yanyinjirije amafaranga nganuko narose concert hanaka bro tora kano gafana kawe genda nawe ugura amamega magapana wa muntu uvuga bizosaba ko ugisoye indirimbo cyo uvuga ngo ndafite amafaranga narango shaka promotion biba bisaba yuko usoye indirimbo ubwanje mu mutima ndavyiyumva mvuga nti nk'akarorero je nk'ubu Adrike n'umugenzi wanje ahari hose ndamushime kandi n'impano ndiko ndamuha ariko arazigendera uno musi Adrike arasohora indirimbo nkumva yuko umutima usunikira kuja gupromotinga ikico gikorwa ciyo nta nijana ndamusavye man Adrike je nta nijana ampa mugane wa muririmbyi avuga ati uno muntu kweri yamfashije ukazibona aranyandikiye Adrike n'umuririmbyi akiri muto brother ndarose 10,000 genda ugura amamega kandi sinsuzugura ngo ndunka 10,000 niyo level yiwe kandi siko ntayamaye ngo nungu cyo gasanga nta n'indirimbo afise ngo ndafise 20,000 twogera tugasangira ariko nk'ugwego rw'aba promoter kugira mwese mukoranire hamwe mukorere kuri one basimugire one target one way one love kugira mushobore kuvuga ati reka dufate nk'umuririmbyi twe natwe tumuhurireko hoba hariho groupe muhuriramo kugira muvuge ati hariho umupetari karakora neza twese tumugwaneko turabe ko twamupushing imbere ivyo bintu burya birabaho muri hariho groupe yitwa The Light Promoters irahari mugiye groupe niyo guhaniramwe ubumenyi kuyaga gutera inkuru nk'abapromoter inkuru bigezweho canke ugashora iyo groupe hari nk'ubu genda shaka kubona inkuru kuri social media nkaca ndayizana muri groupe nkabaza The Light Promoters iyi nkuru mwamuyizi kugira nanje singwe mwikosa sinze gutanga inkuru nafite munga ndose nkabatana ngati iyo nkuru niyo ndashaka kuca ndayipromotinga canke nkayivugako iyo groupe irahari mugabo nta groupe ihari ivuga ngo tugomba tuduze umuririmbyi none habura iki rero ni kugwego rw'aba promoters basi mwe mu buriki urumva namwebwe dukwiye urumva namwebwe ntimuyaga hagati yanyu ntimwiga ikibazo uyu muziki ufise ahubwo twe mu Burundi dukwiye nka seminaire nanje nico numva duke nka seminaire twiga uburyo dushobora gupromoting iki none basi ari abantu benshi bamwa ngo iyo promoting ngo ikintu ngo kiragenda ngo uzibona ko kidugije views biki bro nimba abantu bakunda caption zanje je shaka kugukubitira caption imeze neza ironka ama commentaire ironka abantu bagize ngo ureke kuja kuri YouTube je nimba nkubwira ati no muntu nimvye ngira ndamupromoting bro nimba zoronka aba followers ama views 2,000 nizo nguvu zanje mukamba nagerageje mugaciye ndonka nk'uyundi muntu akoze nka jewe canke akaboneka nk'abandi batanu 2000 z'ama views tugeze muri zingahe nemesha abarivyo gacha bashira mwinguvu uwo murivyo azosera nimbo ya mbere areke kurara kwa bora 1,000 igikunda muga ivyo byose mu Burundi je namaraga ati tubeho turayo ibindi bigo kuntu bikora je nabaga muri Tanzania barashaka kwituma ati no muririmbyi ararara baye umustar je narabibonye natwa karara dushikiriye narabibonye muri nimba ari muri Trace Award haraho umupeti yitwa Monibi Harmonize yadugiye ku ndirimbo yiwe Diamond adugira ku ndirimbo yiwe ndavuga ati na mupeti rero ikintu kibuze mu muziki w'u Burundi ni kwiga buri munsi uko abandi bantu bakora isaha igeze ku buryo ba promoting amwe ibintu uno munsi urana muri JCTV ni novuga nti muri nouvelle generation mufise novuga ana nkino studio ko nimeza nukagira TV za kera zari zimeze uko
ntizari zimeze uko muguno munsi muri nabashasha muga mwaragiye murabanza muriga mbega izindi TV zubatse gute ariko twe twamyeho muga uko mwamye niko mwari mumeze uko kuva kera studio zazi zimeze kunyene cyane nabona tumeze kunyene urumva mwagumye mugira ku murindi w'abandi gusa nyene urumva nyene umuntu aguma ba update aguma yiga nyene akaba update uno musi washaka gati no musi studio mbone zigezweho zimeze kuntu mukaca muyisambura mukaca mushira yindi nivyo ndiko ndavuga rero mu muziki bikenewe ko buri musi twige vraiment twige uburyo ibindi bihugu biko birakora ariko ntituratora umurongo kugira nyene industry basi duhere kwe waje nk'umu promoter basi we turagutumye nk'umu promoter uduhikire ngo kingana gute kugira mwiyo right promoters uzoba wabashikirije kino cyumviro kigira giti nimba je mbonye impano iriki iratembera aho hanze je ndashobora kuyizana mwese mukumvikana ati ijya mpano tuyigwana gwaneko iyo mpano nayo binakunze muyihamagare muyibwire ati bana pete yangu be careful wewe bisabwa yuko baseriye twe tugire tugufashe without money wewe turumvikana ibi nibi ugenda ukore ugatangura kuronka ikintu twebwe natwe tuzoba turose cyangwa se mubikore mu rwego rwo gukundisha igihugu abantu sinzi rero ngaho tuvyitege kugiye muri iyo the right promoters kubigisha ico kintu ubasigurire twitege ikintu giki inyuma y'amezi nk'atatu je nk'ico ndabikibaganirije vyo bisaba konja no mu baririmbye kuko nimba twe iyo power twoyigira ku promoting umuntu urazi tushe turonka ingufu z'abaririmbye nazo nanje ico ndazi muri mwakigira mu rwego rw'aba promoters muzoca muza mu rwego rw'abaririmbye erega gukora ikintu uri wenyene biragoye ndavyumva mugabo umuntu umwe wenyene niwe ashobora kucumbisha abantu benshi kubera kuzurabe nk'intare imwe iyoboye imbwa 500 izo mbwa 500 zose zicika intare ufashe imbwa imwe ukayiyoboza intare 500 izo ntare zose ziribagiye ko ari intare zose zica zicika intege ugasanga zitwara nk'imba ariko wewe urashobora kuvuga ati jewe nabajya abantu bose bari febre bajya bose batarabitahura bivanyeje erega ucutangira kubita za caption zimwe nyene uvuga ati aha rero jewe reka mane ndabikoze batabikoze tuvyikorere ubanzu umupromoting nk'ituro nka 10 ubereka ati wabonye jewe hayi je ndiko da supporting nawe rero ucibibasigura babone kuntu wowe witanze ndaza aho bazoca babonera muti mupete arenza post ngiciro 10 kandi bakumva yuko nibwo byo bimeze fresh reka natwe rero dushiremo ingufu aho mugihejeje cyamuhamagara rero gogwa baririmba muganira merci reka inyuma y'amezi 3 zoguha response je nzokubaza nta kibazo twe ko turamusaba ati agende asigurire direct promoters ukuntu nyene iki gihugu twe turakeneye ko muririmbye agera kure hari abaririmbyi benshi ngaha bazi kuririmba mugato gahiga none bagiye nk'abapeti bitwa ba G-Frogs ugasanga umuziki wiwe uri kura nawumviriza uravuga ati wow wayo umupeti tutarabona kubita 1 million umupeti itwara mu ndirimbo neza ibyo bose bari kuravuga arabishoboye mugato kavuga ati satbi mu mwaka uheze yari yavuze ati uyu mwaka wa 2025 Jenda vyibukiye post yarayidugije mu mwaka weze mu 12 muri December ariko kugeza uno munsi sindabona iyo keso ya G-Frogs igaruka no muririmbye mwiza cyane G-Frogs ariko sindamenya ikibazo kiri sindamenya ikibazo gihari ikibazo aho kiri no kutamenya no kutabasariye mu kazi kabo nivyo namubonyeko ntari seriye kubera je namanda ibona yo asohoye indirimbo sindayibona ku mapaji y'aba promoters namaze kuyibona genda maze kuyagana G-Frogs cash turamaze no gukorana ikiganiro ku radio ako G-Frogs akora umuziki ngira nko kwiryohera navyonse ariko akora umuziki kuri international atari uko naho n'umunebwe igushaka kusona indirimbo zizura umunebwe Dabuje yabakoresha imbuga neza nkuko namanda bivuga Dabo ntabari Dabo utuze Dabo bari Dabo yuzuza arena za zibihugu byose kuko indimi arazishoboye iconga zashoboye kuririmba Gifaransa aragishoboye Kirundi aragishoboye Kinyarwanda aragishoboye Congereza aragishoboye Igiswahili aragishoboye muririmbye none ni hatoririmba mugakwera ko hari abantu benshi ari ahantu izina Dabuje ridashika kwera ko nabadakoresha imbuga uko bikenewe aho ndazovuza Dabuje n'abandi biyumva n'akaruru ntanze twe turashaka kumenya muri Ejo Heza FM usanzwe
ukora bino bintu nyene canke ukora ikiganiro c'umuziki muri Jazz FM nkora ikiganiro c'umuziki mukorana na Manchat tukora ikiganiro c'umuziki tukora interview n'abaririmbyi batandukanye cyangwa umusata mutumire dufise tugakora ubusesanguzi bw'amakuru bari karavugwa kujya nyine mubona tubikora ikintu cambere cyahugwaye kwigira muri Jazz FM niki nta kintu kimwe cyangwa kubera ko nari kumwe na muzee wanje wibaza ko ikintu tigeze ukora kugera uno munsi ucicuza nigiki ikintu ntigeze nkora kuva nshika muri ino industry nicuza nikuba ntigeze nitaho Instagram ndavyicuza cyane Instagram nurubuga nipfuza cyane n'abafana banje biko murankurikirana vraiment mugene mu follow kuri Instagram fisa wa followers amajana 361 nimba ntaza gusanga yongereye ku umwe cyangwa babiri nukuri mugene mu follow basi mukwiza igihumbi ba none izina mwamaye kuri VB vraiment mugomba ibindi bigo bigende kuronda promoter na capital kuri Facebook wasanga amajana 3 bazovura bayumva ko ari unyitira banyime ni job kai muwaje social site yaba Instagram yawe ari ga Facebook ubu umuziki w'Uburundi bawarageze kure cyane mane urabibona je ndabibona kubera umbaje ati kintu nicuza mu buzima bwanje ntakoze umuziki w'Uburundi n'ubu ncicuza no kuba ntigeze nitaho Instagram kuva ngitangura yego twebwe ntitwashaka gusubiza inyuma ariko ni wabikunda turasubirayo twebwe tushaka kumenya none akiva ruguru yageze Bujumbura gute nimba atari banga ibintu byawe wavuze ko ari byakugoye byinshi twe dushaka kumenya basi nk'ibintu bibiri byakugoye kugira ushike mw'iki gisagara mw'iki capital economique wagoye shaka ugomba kumvuga ibintu biraho nanje waje kuri dunyo byagenze gute cyangwa waje washituye umuzigo home oya nta muzigo nashituye ahubwo ashaka demiri komvye naniga mu 12 ega je mu 12 nari umwana hano nturagera mbare none wapfutse muri demi je sinzibeshera ngo ndumu oya je ndumu demi n'ivyimviro byanje bazumva basi bazovuma ati ivyo n'ivyimviro vy'umudemire mugabo menya ati umuntu aba muto ntabagito mu vyumviro sivyo so jewe kuva umunsi wa mbere nzi Bujumbura la première fois je pense ko nari mfise nk'imyaka 17 18 nari bwakwize je pense oya rero abiba oblige mvuga umukobwa twicarana ndamuvuga izina umukobwa twicarana yitwa Daniela yaraje ava mu Rutana ahantu bitwa ku Gifunzo acaraza turicarana nico gihe jewe naratinya abakobwa sha nubu ndabane sindana nubu narabonyera bati nubu no kumbuga zanje barabibona ndatinya abakobwa cyane kuko abakobwa sha abakobwa baragoye ibana kwe ariko bagoye gute ko nabonye umengo rafise nuwo witayemwo bagoye gute sha abakobwa baragoye mugasi bose hari umwe yagutahuye hari umwe ntahuye kandi ari hose sharap ndamuramukije ariko kiri kune havyo ngazorimba kuri mariage yanje ndaramushimira nihagira ijya komante narayibitse ahantu naranayifotoje rero ico gihe nari niga mu 12 rero twicaranye gwera mu 9 ico gihe cyose mani waza umambwiye ngo mvuye Bujumbura nawe ukagumuvuga aho hano ni he hano Bujumbura hameze gute akaza arambwira amakartie ngo za Mutakura akaza arambwira ngo amakartie ngo muri ville ukumva kandi ngo muri ville uravyumva kandi ngo muri ville ndagati rero akacaza arambwira ngo nenga umusore ngo nkawe ngo ataraje Bujumbura maganuka kanja mu mutwe ataraje Bujumbura none nari kwiki jene ntaraje Bujumbura ntavyiyumvira ivyo bintu mikansiga rero umukobwa Daniela akaza arabimbwira kenshi ibintu vy'Ibujumbura akaza arantera inkuru z'Ibujumbura nanje nkaca nifuza kuja Ibujumbura mugani nanje imyaka ni yanyemerera kugira ante kuza Ibujumbura nari nkiri no kwishuri sivyo ico gihe rero mu 12 nari nibereye muhira hari umuhungu twabana impangu zari zifatanye ayo Butare rero umuhungu rero sinzi ntawe nshaka kuvuga izina hari umukobwa rero twari dusanzwe ngira turabagenzi sinzi ko yaramukunda ntavyo narinzi uwo mukobwa cha tujana kugo rupangu rw'ababanyi bacu uwo muhungu ari hare
rero no umukobwa nawe yari mugenzi wanje twari twigana mu w'icenda mu w'icumi na twari twigana mu w'icenda ico gihe umuhungu rero sinzi ko vyamubaje ku bugenzi twari dufitanye n'uwo mukobwa burenza n'umukobwa muri abagenzi nuvuga ati ngira ubu bavyitwa nk'ababesto niko bavyita ana ababesto ko bugurukiranira aho ari hose ugasanga umenga barakundanye umukobwa araca yitwara imbere y'uwo muhungu kumenga turakundanye umuhungu acimba ati umuhungu nawe akaba yarasanzwe akunda uwo mukobwa umuhungu aracimba ati umuhungu ukobwa nije ndamwitamo nanje siko vyari bimeze yari umugenzi bisa nanamutinya mane umukobwa we gusa kwera ko je kwishiga nawe ifise ubwenge bukeyi nahinda ufise bukeyi kwere sinigera naratana amashike mbwa sinabakure oya sinabakure kandi naramenya ko guhera mu 11 je guhera mu wa mbere gushika mu 13 sinigeze mitira mu ishuri kandi iyo myaka yose nta n'umunsi umwe nigeze mbo wa mbere oya ayo gusavya warigira narigira nk'amambandanya nkacamo amaropeshaje nkabandanya ariko rero ico gihe umungure sinzi kuvyigize bimubabaza and then niga mu 10 ivyo vyabaye mu 9 ako kakese kabaye mu 9 niga mu 12 uwo muhungu yibwe telefone sinzi ko bibwe telefone sinzi ko ari imitwe yagize bibwe telefone zibiri za Android ico gihe zari zizivye je nari ndagafise mugabo kari gatoyi bwa telefone nyene ubona ko ari buto nyene bwo kuja kuri Facebook ni photo nzari n'ikirenga umuhungu rero izo telefone nimba zinyegeje ntibatsibwe ntavyo nzi jewe twahuriye hehe twahuye mvuye kwibarabara ninjira mu rupangi wacu nitahiye aca avuga yuko ibwe telefone nawe twahuye avuye mu rupangi wabo nanje ninjiye mu rupangi wacu impango zari zifatanye nko kwinjira je ninjira uku nawe yinjira ngaha umva n'impango zibizazi zifatanye mu jango warahundi wara je ninjira uku nawe atera vayo mbona ari kari kwashagura ibiki nibiki aca ngo ndamwivye telefone takwivye telefone jewe ndaburi yo je nyene ndayifatanye ibintu bisanzwe je ca ndibandaniriza aca genda avuga muhirako naciye hejuru y'urupangu simbira mu rupangu iwabo niba telefone zingahe zibiri waravyumva mze jewe nanje ndukuri izina ry'Imana n'imbere ya kamera n'imbere y'Imana wasanze wakorotse bujumbu je ndavuga ati iyo kese nta je canigira je narakunda football mu 10 nari nkina umupira abantu vuga ko gatumba kamwe barabizi yego narakina umupira uwo mupira kuwukina canigira muri entraînement ngiye muri entraînement ntashe sanga muhira muze n'umuntu wa mbere yankikintu c'amanyanga sanga muze yarondeye inkoni imeze neza nikiziriko cyo kumboha fresh gati telefone z'abandi ziboneke ngaha vyanka bikunda ndamusigurira muze umuhungu je arambeshera nta telefone nene ndamanda muze je ingeso yo kwibanga muhira urayinzi ko wapi kandi je arambwa ati je mu rupangu banje nta basuma ntunze sivyo mugabo izi telefone nimba ya ndibaze ko atavuye hari aje kukubeshera nuko yakubonye usimba impangu utwara telefone usubiza telefone z'abandi ndabwa ati muze je vraiment nta telefone nigeze ntwara bro barankubise iryo joro baramboshe ndakubitwa ngira ndakumpaka kurara ku kiziriko papa acambwira ati ejo vyukuzana telefone bitaruke ejo ndakwiyicira bro iryo joro mama arasabira ikigongwe nukuri mama arankunda vraiment hari hose kandi papa niye nkubise kwera nyanga papa yanka umunyamanyanga yanka amanyanga mu buzima bwiwe uri mu makosa yaraguhana urumva ico gihe je rero ikintu cyaciye kiba umugambi wo kwimanukira ibujumbura burayi iryo joro sadabwa ati iryo joro tekanda nabato je kukuntu hari n'umukobwa yaguma ntere yishavu ngo sinzi bujumbura mnakubiswe iryo joro kubyo mvugane ukuntu nkubise ejo ngo bugaca nkiri mu rupa bazoca nyiki niko vyari je ndagati je kweri n'amagara make fise nije naraye mboshwe nuko yari umuntu wa mbere mu bana papa indwi afise ndi umwana papa kunda sinatahura n'uburyo ari karankubita ubigeza ukuranda ndavuga ati muze kweri nimba nkubise bigeza nuko nahora nyemera mu bana biwe ejo hazonyica iryo jaze kinaciye nkwana gusa ibwari novuga nti yari adolescence niko no bivuga iryo joro nace ndabandikira ikete kujya ko umuntu agiye kwiyahura gusa sinari ngiye kwiyahura nabona nabo kukuntu bankubise nagomba nanjye ndabashire mu bibazo bankumbure bankenere kubijya rero bazondonda rese ndabandika ikete ko jewe ngiye kwiyahura cyambyuka saa 10 muze saa 10 nari mfite aka telefone karaho ka Android nakandi kamatushe
cyangwa ataga telefone kandi undi ndakadandariza mu Rutana kuri province cendo nkitikereje kana hehe ibucumbu gusa muri telefone nayo ifise nimero y'umutantine wiwanje yabanga ibujumbura asanzwe ndabizi ko dufise umutantine ibujumbura gusa utaraja utazi ngo bamutora ntituranavugana kandi n'agafone ukari iyi fone ndayiriye cyasigarana carte simu naciye mbyuka saa 10 atamuntu umwe aravyuka ndugurura inzu buhoro buhoro cyo gihe hari muri vacances ati muri vacances canke twari mu mayiza babaye butoboke babaye bugende muri vacances hari samedi cyo gihe ivyo vyabaye samedi buca ari dimanche bwake manuka ibujumbura arendi dufise examen yo ya tese muri skatek arumva saa 10 naciye mvyuka pole ndugura buhoro buhoro siganda bandike jakete ko ngiye kwiyahura gusa sinangiye kwiyahura wimanukiye tawe kugira nawe wasigare hehe mu bibazo candaza buhoro ngeze mu Rutana mu 11 hatanguye kubona casanga abantu bari ku modoka bariko barakora utuntu twabo cyaragira tuviza rero fise telefone nshaka kudandaza muri amahera bro telefone imane bamahimba 12 ndakese dutse mire aho hari muri 2000 ndavuga ati hari kera hari ande miringira 18 uko 2017 hari mniyo myaka niheko urumva ico gihe canda bashobora kwita 12000 cyangwa mu carte simu cyasigarana umurongo izo 12000 sinarinzire ngo kugira ngo shike Bujumbura buhoro buhoro je mvuye mu Rutana wanatuje tuvuye mu Rutana ugomba gushika Bujumbura direct ufatiye bururi direct jewe cyafata Nyagitega muri vya 12 fashi Nyagitega bururu ni Gitega shize Gitega cyashikayo kuri 5000 achasigara ibihumbi bingahe indwi kuva Gitega kuzi Bujumbura bacabanzana ku 6,000 washikana igihumbi inzara n'ikirano bitacaga imica nkubita mw'igitumbura c'amajana 3 sigaye setis canurukira he jakete narisitse muhira urumva canurukira he kuri Koteo nurukiye kuri Koteo ikintu naciye nkora canurukira he Ibujumbura je ndyambere ndahaje nta muntu umwe nje twavuga nta muntu umwe nzi nurukiye kuri CTN kuri centre technique yo mu Ngagara kuri kijya kibuga ndayeje ntagura kwimbura ariko nzi umupira hajya sinogenda gukora antene magura bace banshima bace bamindaro agira ivyo kandi byo niyumvira aho nta kabege wari ufise mu mugongo nari visi bege yanditse ko sport za bege zakera zera yazaje kabaki namba yakapantaro kera pete yangu na chafu enda gati Yesu wanje aho rero inzara yankubise sigaranya amajana ngaye muri ya majana ndwi nakwe amajana 3 muri cyagi mira kwemo amajana 3 ngura igitumbu amajana ndicaranga kuri setene nguma mbona abantu baza bakora amahatiri bagenda mbona ibibosi fisi imodoka ndagate ampasha ngindijya modoka ingonge bace bantwara ku bitaro ivyo byose nkavyumvira bikanga ndavuga ati none je nteye nja hehe cyane ndavuga ati gusa nyene uri umuntu w'umuhungu buri umuhungu cyane ndavuga ati bo reka nkoreshe nk'umuhungu ndavuga ati ngomanga ndaba umuntu wari mikashi ndamubwira ntire telefone ashiremwe umurongo muremwe nimero za tantine ndibuka ko dufite tantine ngaye Bujumbura cyo ndamurondera ndamu telefone tanda telefone na tantine nerevonye tantine ndamu telefone bite ni sawa muri bande ndi Joffrey wanaka wewe uri Bujumbura tego wazanywe nande ati nukuri vyamfashe surprise nutuntu narinjemwo ariko ndabuza aho ndara wompa indaro tatimva yanyene ari family yari ryambera nyumvise yari n'iryambera mbonye acambwira ati ingo mu Cyarama kuri station nawe nta naho huzi nawe rero aho nzi ana ndi hajya kuri centre technique hajya rero kugira utori ya Cyarama hajya biroroshe urajya biroroshe ko uvuye muri centre technique uco dugira mibarabara rija mu Cyarama uravyumva ahubwo je kuja mu Cyarama urazi yo nateye aho muri mikashi namusigiye amajana 4 ariyo service gusa yamayinite kandi je nakura muri nimero kugira she telefone ku nimero wowe cyasigarana na truwas izo truwas arumvinzara kandi rankubise ahubwo inyo cyangura amazi yamaza cyatangura kundibwisha mu ndamu ndaribwa navuga ati muga nta kundi mugane numvise yuko ngenda hehe mu Cyarama aho rizanga hari nko mu masaha 9 aho saa 10 ho kuja mu ntaho nari inze barareje mu Cyarama cyane rangaruka nani muri ville ntiwabajije ngeze ajya kuri eglise haya kuri dugira hawe yo kumwicara kuri fly yiceje kuri fly ngeze hari kuri eglise imbere yuko shika kuri fly cyane abaza umuntu nti ibarabara rya mu Cyarama ne cyangwa uri kuja mu Cyarama kaburi kutera ugendo nariko nterangaruka muri ville ati subira he yuvuye atugeze hajya kuri muri rompo hajya kuri Kotebo ati ucuza kubaza ibarabara rya mu Cyarama bari kwereka
je nibaza ni nko kuva ngaha turi ngaha mu Gasenyi ni nko kuva ngaha tugenda ajya mw'ibarabara mw'ikaburimbi hewe cara amashuri abiri uri hajya kuri kotero n'inzara munda no kwega mutaku aho je nashitse Bujumbura muhira rero bari muri sirago umwana yagiye kwiyahura ntibantora kuri telefone ntaramwe bantora kandi no mutantire ntibanamwiyumvira none bari kuvyumvira gute oya ntibovyumvira baze ko muhira ngo je bane inkuru ntaco gati harageze igihe papa avuga ati basi umwana wanje ntusubira nkamubona sizoshaka kumukubisa izo ni inkuru bane rasuye ruguru ngishika rero kwatana nace ngenda buhoro station yose kwa tantine yambwiye ati nzo gushika kuri station kandi ahora wagenda utazi niyo uri kuraje utanabaza ibarabara gusa bari banyeretse ati wejani station yose nashikira nashaka iyi ni station mu cyara matoya station mu cyara mizwe niyihereza cyara mahare niho amabisi akatira ugumura kwega nsigaye muri amajana nsigaye amajana 3 cantora ikinga amajana 3 ryari rihari muze rica rirankwa no kuri station kuri station shitseho chasabiye indi phone ni umviriza hari umuntu agomba ze kuntora amahera ya mayinite bacha bayaguha agati azambwa ati mucafata iyo bag ubwihe nari isuko kuntu rero akayawu kavuye kwiba ariko nariza kweli tantine cyane mu telefone ambwa ati nashite kuri ya station cyambwa ati ndarungitse umukobwa agomba ze kukura broze umukobwa ntiyankoreye umukuzine wanje yaraje aranyihweza aranda baragati oyo siwe muri famille tuti suya babirangiye gushuhare aranyiweza aho mukuzine wanje kuri kimana hari hose andabizi neza iyi video ni nzomurungikira link ayira nukuri kimana arandavye amera kumano gushika ku mutwe nukuntuza nibege mfiza ti umuntu suwo muri famille bivanye na titre tantine wanje arafise muri leta oya umuntu vraiment suwo muri famille acarasubira eka niya ntoye yarasubiye ashaka ngo je ngo umuntu namubuza ndabindira ndabura surambira bamuntu bamikashi kwa umuntu bamikashi kara kabotike yakoreramo ngati bura tori begi basi nibaze ko amayinite biza gutwara bitaza gutwara amayinite ataza kuba make ku ibegi cyane sonda mu telefone tantine tango ati jewe rero nabarinde tantine cara novuga nti ni nko gushwanira umuntu ntiyashwaniye arankarira acarankarira ambwiye ngo je narungitse ngo umuntu ngo aza kukuraba nkama ngo cyo arakubura nkama ngo nihuri ndabwo ati je nambaye kunuku bamugwaje gati shange ndikaga ngo mboye kamwe na ponze yaciye azana bashazana n'umuntu bitwa ndayi menga bazanye na ndayi umukuze wanje bazananye baca barantora bantwaye baza ngo yari wewe nguvaye bambaza tubaza twinyene ko kunsuzugura twibiki ndagate mana nje ntaje ndiko ndawo harageze hano imvati basi ndofuma nisubirira butari wacu ngezeyo tandira caranyakira aranda bukuntu Geoffrey niwe uri Bujumbura eheko muhira barabizi ego tereka mbazi njica yatanifana barampamo go telefone ati mutaba umuhungu wawe ko ari ino urazi yari tiwo yiyaho tuzi ko yiyaho papa cyangwa mumbaza ati agazi naravyaye icihevye basi tore n'igisuma turanavyemeye no yageze hiyo gute ajaga ati yavuye ino yivye telefone Yesu wanje Geoffrey avuye ibutare wivye ukumbura hunze harongeye gushuha rero sasa aho rero ngoma nkubitwe no ngaho rero ndabwo ati tantine jewe ibintu byose bavuga imbere y'Imana barambeshera uwo muhungu ni beef dufitaniye kandi iyo beef nije ndayizi niyo mpamvu ashobora kuba yangirije ko namwivye telefone je nari nzi ko beef ko ari y'uwo mukobwa ko umukobwa yaramudiraza aramwanga umukobwa yarananira ni nkora tujya muhungu wa cage yaramubabaje rero umuhungu ashimva yuko byo yoba yamwase kubera ko je dukunda gusa aho umuntu wababwiye situation uya nawe nari kubabwira byari bigoye gutaha byari bigoye urumva ico gihe rero kinaciye nkora tantine aciye akora yaciye avuga ati none ishuri urahevye ayo uti umva urivye muhira wewe tande nawe muzigwe mugaranga kuvyemera ati urivye muhira uhungiye iwanje ati sha uhungiye kumenya amategeko ati sinze ko gahuzo hashobora acambwa ati ishuri urahevye ngo ati wari uri mu kaninga mu 12 no mu 12 muri hari nko mu kwa gatandatu exam urataye uje muri ibi ti wapi uzi ikintu ngira ndagufasha nimba wemera ko muhira utigeze ukora ikosa na rimwe subirayo hama umuntu azogukorako jewe nzokurukira iyi police
igitego umva ko ari kundemesha nta giposa yakundunya ivyo ngo kije gutabara Jane byari gukunda je n'ubwenge bwe bwanje ca ndemera muga ko ari kugira ngo subire muhira bari bahangayitse muga bumvise ko nkomeye bace batuzamwo ariko gusa yo wamaze kurunguruka buja amagi buja nde yo wayirungurutse nayizunguruza kuva kuri kote gushika cara nari umwami urumva buke ana iryo joro baca bantwara koga kuja koga ku makaro y'abandi kuntu narinse amakara yirabura ndavuga ibintu biwe bro town vraiment jewe vraiment ndayiza mwuko hama bukeye mu gatondo tandinja bwatingira ndagusubize mu ruguru yanda guhitikere gusubiza ruguru ubanza ugende wige nimba ushaka kubibujumbura je uzoze waje amashuri nzogutunga basi ntwarana iyo promesse ya tantine yuko ibujumbura nzohaba ndose umuntu anyemereye ko nzobibujumbura candaza apeti yangu acha ntwara n'imodoka yiwe yo ku kazi imodoka yo ku kazi n'umushoferi wiwe arantwara ancana muri ville arangurira ivyo kurya ahantu ivyo mu gatondo hama acabwira umushoferi we amaze kumushikana ku kazi mu ntwarire hehe mu ntwarire ku Musaga aca ngo biti 200 aca ngo bitana amahera yitike shitse Butare ndi mu boss vemire mwico gihe nari tajire Hermes subiye Butare papa yanyakiriye nk'umwami kubera ko nasanze wa muhungu yamaze kugenda kuvuga amaze kumva ko umuhungu yagiye kwiyahura yaciye avugisha ukuri ko yambeshe papa amaze kubona umuvyeyi ariko aragusaba ikigo ndamwe ati papa nukuri jewe umuvyeyi wanje ariko mbana nk'umwana wari kumana nk'umuvyeyi wewe wese yumvise ko umwana ari mu makosa nta kosa wewe ufise ahubwo jewe nkene kudiringa nuriya muhungu papa arambwiye ati ntagire izindi ngorane uteza cyihoze cyibagire ubuzima bubandanye ibujumbura cyane banda habonye uko yayigiza mega yarendi barayikoze mugaje kwena n'impuza n'uwo mwarimu shabo mwarimu ari hose yubaho ke nzo murunka na musteri na zibiri acambwiye ati nzoguharopeshaje ntigeze nambaza n'ibintu byinshi amaheropeshaje ndakora mwaka wa 12 ndawumenya mu gibujumbura ndahatse mu 13 twica twazikujana wa mukobwa ngati subira ungare ko rero vacances yose cyo ndi king vacances yose ntabandi tawo aramubona nane ko nesta nishika mucara ashika mucara town vacances town cyatangura ndayimenyera ko natangwe kwizamwe neza na neza town 2019 takesi ngurikirana tangina ngime kingurikirana ubujumbura chandayiza mwuko Wana niyo mpamvu wari wase kwivuga kuva kare ko ntwa yewe wagumye bimpati kandi bijya mbere ndabivuga gati mwe bavuga birebire kigano kimari satsinga asha wari watinye kubivuga natinye kugira mugabo shut up abantu benshi duca mu buzima nk'ubwo man kandi niyo mpamvu bagomba mvuga nti bujumbura kubera ko hari umuntu yagumya ambwira ko iryoshe kubamwe uwo mukobwa vraiment twicana yarashizemo ikintu cyo kumva ko no bibujumbura kandi n'ubundi ndifuza kuri bujumbura kandi ifuza ariko kuvi bujumbura ngiye hanze janwe nakazi kandi ngene kuzoja hanze ngaruka jewe manda yashaka bwa buzima bwo kuzokurira indege ngiye mu kazi k'igihugu nkataha mvuye gukorera igihugu ndangene kuzobaho nzi na president avuga ati mu Burundi turatunze umuntu ari mu gisate kiniki ariko arafasha impani nizi cyangwa ariko aragenda guserukira igihugu mwe bine ubwo buzima basi ndashaka kububamo kandi buzogenda niyo ndoto y'ibisazi fisa ikintu wewe uvuga ati jewe kwera iki iya ndagishikiriye afazari je ndabona n'abandi fresh mu buzima bwanje ndifuza kubaho mu buzima abandi babayemo nibaze ko tamana yifuza kuba mu buzima adafise inzugu yiwe indoto yanje ya mbere no kubaka inzu gwanje indoto ya kabiri no kubona umugore wanje n'abana banje babaye ubuzima je ntabayemwo abavyeyi banje batashoboye kutuma mba mu bivanye n'uburyo buke bari bafise kuko impamvu tutashose tuzi bujumbura hakiri kare nuko abavyeyi batari bafise ubushobozi bwo kutwigisha bujumbura nuko batari bafise inzu tuba mu bujumbura kandi suko batari bifuza ko bavyiba ko abana babo babaho ubuzima bwiza ndanabibashimira cyane baritanze ibyo bashoboye rero abana banje sinifuza ko baba muri bwa buzima bwo kwifuza mu gihe je nshobora kutuma babubamo kuzogira ka déplacement mu buzima bwanje ikindi kintu mu buzima bwanje nifuza ndifuza ko hari umuntu azobaho kubera ko je nabayeho ariko ubona bizoroha kubera Imana
ubuzima nyene wobubwira abantu nka definition muri rusange ubuzima ko ari iki ubuzima kuri uko wewe bumeze. Ubuzima no kuvuka ko muri wese abidefinition kuri wewe kuri wewe ubuzima no kuvuka ubuzima uvuka hano maze kuvuka umuntu avuka rimwe uragitahura umuntu avuka rimwe umuntu agira mariage rimwe mu mategeko uravyumva umuntu apfa rimwe nimba ushaka ubuzima buhagaze aho nyene rero mubwo ubundi buzima tutashizemo ikintu cyo gupfa ubuzima tabara ko ari ikintu kiboneka rimwe ubuzima ni ikintu kiboneka rimwe ntikigaruke kuko mpfuye none bwa buzima nzo busubiramo rero je ubuzima ukuntu ndabudefinisa ubuzima bwiza ni bwa buzima uzobona ko hahindura ubuzima abavyeyi bawe kuko manza kwihindurira ubuzima mumaze kwihindura ubuzima ugatuma abavyeyi babaho ubundi buzima wowe babaho ubundi buzima kubera wewe babaho kubera wewe guhindura ubuzima abavyeyi bawe nibwo buzima bwiza ati guhindura ubuzima abavyeyi bawe canke kuhindurira ubuzima hama ugaca wibuka yuko nawe abavyeyi bawe bagize ikintu bakora ku buzima bwawe cyangwa ukanahindurira ubuzima abandi bantu nibwo buzima bwiza ubuzima bwiza no guhindura ubuzima abavyeyi bawe canke n'abandi bantu c'est tout man maze guhindura ubuzima abavyeyi bawe abandi imbere ko abandi bantu bashikirwa habanza abavyeyi guhindurira ubuzima bwiza no guhindurira ubuzima abavyeyi bawe nagisubiyemo ubuzima bwiza no guhindurira ubuzima abavyeyi bawe wibaza ko ikibazo tutigeze tukubaza ari iki ikibazo mutigeze mu mbaza kugira turangize urashobora kuvuga ati jewe nari nzi yuko aha hantu muza ko hantegera ariko je nabonye mwavyibagiye sinzi rero ikibazo nuko utigeze mbaza ati muri industry nta muririmbyi n'umwe w'umukobwa urabona ari mwiza wikwifuza kuja mu rukundo nawe twere turashaka icyo kibazo cy'ishuri muri industry ukeneye kubona rero wa mukwini mu baririmbyi kapitale nta n'umurabona nagira nkubwire ko umukobwa dukundanye ndamwemera cyane ariko ari muri industry oya nta n'impamvu nkunda kumuposta ndamunyegeje ntari muri industry narabibonye na fwa pasa waciye yawani sura mugaye bari muririmbyi yo akanda baragatwiko rero abakobwa bose bari muri industry ni beza rero mugano uko nababonye hari uwo namaze kubona rero mugabo rero nabo bariyo kubera ko Imana niyipanga ivyayo nimba nzobana n'uwo mukobwa sebo je sindi muri babana bagenda kuri kamera ngo ndi single ngo aba diaspora ngo azoce baza barantamwe imite ngo nimba uri mu diaspora w'umukobwa ugomba ko dukorana zani inoti dukore canke mpindurira ubuzima mugabo je umenye uko nubwo bompindurira nzogufata nk'umugenzi ariko je ndafisaho mpengami mugarega nawo umukobwa ashavuga ati umuhungu ndabona ko atabujya ari kararongo ndashobora kubandi depani yagenda sebo muka ndamusaba nawe nimba ari karakurikana ikiganiro aze yihangana ubuzima butangwa n'Imana tuzoro akajambo kamwe kuri JCTV mutera imbere muronka abafollowers benshi mwiza amafaranga menshi muhindura ubuzima impano nyinshi zane wacu mu Burundi wabibutsa akazi cyo wanje twa promoter de la capitale wabibutsa target nyene mu masegonda nkata no gufata isi yose yo guca Burundi bakavuga ati bari abantu barafise ico bimariye ejo na igihe nari muri Stade Intwari nanditse nti tuko turereka amakungu ko twebwe abarundi dushize hamwe dushobora kwiyubakira igisagara ciwacu igihugu ciwacu atantererano turi kumwe vyose birashoboka target rero no kwiyubakira igihugu cacu atantererano biciye muri twebwe ati batabikoze tuvyikore atabikoze tuzovyikora ndibuka ijambo president kigiye ku butegetsi son excellence Evariste Ndayishimiye yavuze ati umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka ico ubika akajambo kanyoheye mu vyavuze vyose turi kumwe vyose birashoboka twese turi kumwe birashoboka yari promoter de la capitale asanzwe afise amazina menshi ariko twebwe no musi twamwakiye muri talent time ko nawe nyene bugi ibintu harimo birimo talent ntushobora gukora ibintu ngo bimaremo kino gihe ata talent irimo
kubera ikintu kiri muri talent yawe uragiha umwanya ukwiye ukacitaho bikuye nkuko ubona nakidefanda kaja mu interview ugasangana yari karatonda hari kuva mu gitondo sizera kivyuka postinga gushika saa 5 z'ijoro twe twamakiye muri JCTV ubona ko byagenze fresh twebwe wanashaka turashaka ninde episode y'iki kiganiro tubatemo ikindi kiganiro hariho byinshi atashoboye kuvuga azabishikiritse hamaje twari kumwe kuri micro ya mbere nitwa Mr Love Babla Simba Babla Genge Songa Boy the Boss Tine Pitenosi Tinoji one mission one people one color one target one mind one nation amaliske take amaliske maker ama country kid amanaf kid east kid west kid south kid no risk no story canke bakebeza nta n'ubuzibira amazi ntibona bishobora batabikoze twe tuzovyikorera ciao hasta la vista hasta luego turabakunda cyane